M23 iyo wayibwira iki nyuma yo kubona ukuntu izi nama ziza zisigira izindi gap ngo izindi zizinjirira nibagura ipampa bashire mu matwi. Uvuze nibagura ipampa bashire mu matwi ibivugirwa muri ayo manama batatumiwemwo bamere nkaho umuyaga waciye aho ugaseruka ngaha komeze bibara namba rikomeze yo neza cyane none aremera ivyo vyanditswe ko ari vyo vyasinywe canke atari vyo naho byo bavyandikanye mu bunyamwuga ntabwo nshaka kumumiskotinga nta kintu bivugaho. Okay ubwo atakintu bivutseho reka natwe kubijyanye no kuba ari byo cyangwa atari byo nta kintu ari kuvuga. Ubwo ataca bivutseho kayivage kava mu kanwa kayi nayo tugire kuba ari authentique byo no authentique kuko ntago yigize avuga ngo ibisibyo kandi yarafite ubushobozi cyane ko birimo kugaragaramo n'isinya yiwe ariko yavuze ngo this level of professionalism while having the minutes of the meeting in front of your eyes is unheard of. Yingene vyokogwa ngahita nandika ntihazotangura kuraswa FDLR muri ubu buryo n'ubu abashigikiye concomitance bakakwataka expert we tugiye expert we ntago byakunda bidakunze abashaka concomitance mwaserera bidakunze ni nkaho sakwanga kuraga ivyamunaniye nanje ako ni bombe y'ibihugu bibiri biriko biragwana misile ballistique hagira yitanguye kuva muri iki gihugu igiye kurasa ikindi iri bariya nabo bakabasubiza ntizishikira rimwe muri iki gihugu yindi hari hagira uwatanguye akagira nuwaherutse iri tangazo twavuze yuko aba expert bazokwerekana uburyo byokorwa konkomitamo kandi bazobishobora turaho uzobumpinyutsa hanyuma abajejwe kubishira mu ngiro kuko sibo baba expert bizobanuga bizobatakuwa ama wagira uvuze ngo ntagahora gahanze wapi nayingize ngo ubwo ninge bije ninkendera ko bitigwa munsi y'igiti yaracuriye niwe yazanye independence ariko muri RABIN buretse kurenga kuri cyo cyambere wizera yuko ibihugu byose byishimira kwirukanwa kw'abazungu ku butaka bwabyo uko yurwa cyari umuganwa yari uwo mu baganwa yari umuhungu w'umwami yari umututsi ariko abarundi bose baramukundana no muco byo bapfuye ba mbere harimo ivyuko yafasha abahutu n'abatutsi bose nabo bwabo ntibumvikana umwe wese asumira inda yiwe naho navuze nti ivyo yarondeye yo kwicara hasi akarira kuko yosanga yapfi amaraso yiwe yaseseke yusa ntibanabe mushimye kuko iyo babimushima baba bakoze ivyo we yari yatanguje. Nari mvuze ngo muri umwe cyangwa ubundi wabona n'abazungu baranagarutse ahubwo ubuho baje nabi ho baje nabi burya ku direct yaranditse ngo never yagize ati yego u Rwanda na M23 bagira badutere bafashanyije n'abatutsi b'indani none tureke ibidutandukanya dutegura urugamba. Abatutsi b'indani nabo they are mentioned muri ino extra hanyuma na M23 abo bantu bose bapfuye iki no Burundi RABIN u Rwanda ubwo ico biyumviye basanga ntigikora basanga amatse ya kera ntagihomura ico bapfa no Rwanda nakikubwiye la fois dernière reka nongere ndagisubiremwo ngombwa yego abatutsi b'indani mwongeye kwirirwa neza cyangwa se mwaramutse neza ubwo biraterwa no muherereye abundi gusuza nabari gukurikira iki kiganiro kame muri namwe muri kutwumva tubahaye ikaze tugiye kugaruka ku makuru yiriwe avugwa mu buryo ariko bw'ubusesenguzi kuko murabona ko umusesenguzi twamuzanye nge muri kumva ndi Shadrack niyo nsenga umusesenguzi ndi kuvuga twazanye ni RABIN reka tumubaze niba ameze neza ndahamucemereza ndameze neza ntazajya ngo usesenguza wenda utameze neza
ubwo byoba ngombwa ko banza kunjana kwa muganga kugira ngo ariko uzi ko ari navyo ubushakashatsi buheruka kwerekana ko abantu 4 kuri 10 mu Burundi bagwaye mu mutwe. Ugabe utazohava usanga ni muri abo 4 kuri bangahe kuri 10 ubwo 6 nibo bazima. Ni benshi urumva rero nukuhoza umuganga hafi ukundaba ko ntagwaye ariko wowe uri muzima. Wowe iyo nkurebye mbona uri muzima, metero utera ziba zirenze. Amaso na yarahenda. Andi makuru se meza ndashimira Imana. Ayo kubwira abaturage se yo nayahe nayeze baba bariko barumva twe turusesengura yaharereka amashasha tuzana. Ubwo reka nje manze nkubwira amakuru ahari. Amakuru ahari kwanza ya mbere ayaraza kuba ari ingingo y'uyu munsi ni kubijyanye na Rwanda. Rwanda iracyari Rwanda ntago turayisoza. Metero turakomeza kuziteramo kugeza igihe twumvira zishizemo. Tuba dushingira hanini metero dutera zishingira hanini ku bitekerezo abantu baba bari gukomeza kugenda batanga n'ibindi abantu bagenda bavuga nibyo duheraho tukavuga tutari ko icyo ngicyo cyo twe tukivugaho iki ubwo tukagiteraho metero. Ariko uretse ibyo hari amakuru nabonye yandi ari kuva mu gihugu cy'abaturanyi mu majyepfo ni mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru nayahawe n'abantu ariko RABIN niwe musesenguzi mfite ndetse bikananyorohera cyane kuko ubwo bari gusesengura iby'iwabo. RABIN ibintu bijyanye no kunyuruza abantu mu gihugu cy'ubwiwanyu ngo bimeze nabi. Hari amakuru ndi kubona hano bavuga ko ngo hari umuntu umaze amezi 2 adashyinguwe akaba yarishwe no kugwa muri koma. Ubwo niko nabyita ariko ubwo nukugwa igihumure yo ntago bari koma ni igihumure arapfa azize ku yari amaze kumva yuko umuhungu we yaburiwe irengero. Uwo ngo bamwita Kapitoline Ndimirusaku cyangwa n'indi mu rusaku byanditse nabi. Ubwo rero umuhungu we yashimuswe ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 2024. Ese inkuru wayisomye urayibonye? Yego nazisomye. Nta kintu kiraba iwacu ntasoma buri. Uyu muhungu ngo nabonye ngo ikintu yashimutiwe hari ubwo twavuga nuko yari mu mugambwe wa seneri. Yego seneri kubanza igeraniwe ni kuva kera. Ni bimwe twari ko turasobanura ejo tubabwira tuti opposition y'u Burundi wibuke ko twavuze yuko opposition y'u Burundi igeze hasi isiririra hasi bayihagaze hejuru. No kuvuga rero umuntu wese yitwa ko ari muri opposition ari mu bibazo ari mu bibazo pe. Baraza biyongera ku bapatiri niko mubita ubundi twebwe inaha tubita abapadiri. Nese abapatiri mu Burundi nabo bari mu mashyaka? Oya ntibari mu mashaka mugabe iwacu. Egera mikoro. Iwacu kambe ndaretse telefone. It's okay. Iwacu abapadiri bafite ikibazo cy'uko bababazwa nibiba. Kandi Ekereziya Katolika ndibazira baho uburenganzira bwo kugira ico bashikirije kubiba biriko birakogwa na leta. Byaba byiza canke byaba bibi. Bagasanga rero bariko bakebura leta. Leta nayo iyo leta bakebura idashaka gukebukwa. Ubwo igahitamwe nabo kubikiza nkuko yikiza n'undi munyagihugu wese abariko aravuga ibitagenda neza mu Burundi. Naho abapatiri bafite ikibazo. Sino abapasteri benshi b'amashengero menshi uzorabe ukunda kubyuma no kudakurikira amakuru yanyu cyane. Abapadiri cyangwa Kiliziya Gatolika yo mu Burundi kidakunda kuvuga cyane ari kuri politiki. Iravuga wetse rimwe twabonye cyane iravuga tena navugira muri filozofi yo kugwego rwo hejuru. Nimba hari shengero rivuga ne Kiliziya Gatolika ahubwo yumbaza uti ko ata mu pasteri ndumva banyuruke. Abapasteri biwacu bigira abantu bashitse mu gakiza batovuga ivyo leta iri kironona mugabo kandi abo bigira kwingaruka nabo aribo. Mbese ni nkaho novuga yuko ari uguhemuka ngo baramuke. Ngira ngo ngira ngo nibyo byiza binahama yaba bo amahoro n'abakirisitu amahoro kuvanga ubukirisitu iyobokamana na politiki ubundi ngira ngo si ibyintu. Aho nshitse kuri iyo sije ndakara.
ndakara kubera iki kuko je nakuriye mu miryango nakuriye mu mashengero y'abapasiteri reka ndakivuga uko ababizi barabizi n'abanzi baranzi hanyuma narabonye ingaruka umunyagihugu agira mu gihe leta yiwe itamwitayeho mbona n'ingene ishengero ataco riba rigufashije kugira ngo uve muri izo ngorane kiretse kuzongeraho bibaye na ngombwa ni naco gituma ngeze kuri iyo sije abantu bitwa abapasiteri ndabagiriza ikosa kuko Bibiliya iravuga ngo ni wabona umunyabyaha ntumuhanure Bibiliya ntibivuga ni wabona umunyabyaha ariko arakora ibyaha ntumuhanure ico cyaha nawe amaraso yiwe azokuja ku mutwe suko Bibiliya bivuga ariko buri hari n'indi somo nshaka guhita nkubwira nta kibazo byumvikana ngo nimba ubonye abatwara kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo ukuganza kose kuva ku Mana ugutwara kose kuva ubutware bwose buturuka ku Mana none nimba ubutware bwose buturuka ku Mana baba pasiteri bakaba ari intumwa z'Imana ari intumwa mu gishingo cya Kristo nkuko na senidede ari intumwa y'Imana nta Bibiliya vyanditsemo nusu ubutware bwose si ubutware senidede ifite bwose ubwo bwavuye ku senidede yagiye ku butegetsi Imana ibibona kuko nta kuganza kutava ku Mana nyine buturuka ku Mana mugabo abapasiteri nabo ni intumwa mu gishingo cya Kristo hari aburi kwita intumwa hari n'abashitswe hari n'abagiyeho bashizweho n'Imana none nimba intumwa mu gishingo cya Kristo zatumwe ku banyagihugu b'abarundi na CNDD-FDD ikaba yaje gutwara abarundi ishizweho n'Imana abo bantu ntibari bakwiye gukorana bagakeburana kuko turi mu isi gutrebisha kuri twese nimba umutwara terebishije umupazere akavuga ati ariko se mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara X aha hantu ndabona wahaterefishije nk'abantu twatumwe kurongora ubwoko bw'Imana bw'abarundi ibisiko byagomba gukogwa pasiteri yatirimuka leta igahita ivuga iti ariko ntumwa mu gishingo cya Kristo ariko umukuku w'Imana ntubwirizwa kuyoborwa muri ubu buryo aha wakwikebuka kandi mu byo njejwe ndafise n'uburenganzira bwo kuguhana mu gihe ukoze ivyo leta yashizweho n'Imana idashaka wowe rero uvuga yuko iyobokamana ni na politike byajyana c'est une complémentarité nibyo kuzuzanya kaka jambo kawe ibu yiretse ndaje mu kanya concomitance kawe concomitance wabayiretse mu kanya hanyuma it's okay aho ngaho ubwo nge mba nyuze urazi ndanakongereho n'ikindi ni naco gituma no mu ma projet azanwa n'amashengero bayategeka gukora ibikorwa vya leta byorohereza abanyagihugu byinshi amashure ibitaro sinzi kubaka ibinabiriye kandi ari amashengero muga leta ikagaruka kubategeka ko imbere yuko bemererwa gukorera ku gataka k'u Burundi bategerezwa gupresenta projet y'ivyo bazokorera abanyagihugu banaguza kubanyagishikanwa n'ibigira 10 gusa bakabubakira amashuri bakabubakira ibitaro bakabubakira insido suite none nimba leta isaba amashengero ivyo kubera ko ishengero naryo ritosaba babaturage bisangiye iti nyakubahwa leta ndasabye abaturage ububahirize kuri ibi nibi kuko n'abaturage bacu kubanza unyemejera abanyepolitike bo mu Burundi mwitega abakirisitu abayobozi b'amadini bakora iki kiganiro ntimubakira kandi baraza babereka ibyo mugomba gukorera abaturage baze bagendera muri ya mudu tuvuga yuko niba umuntu ari we warimbwa ubwo ngubwo inkuru yabonetse niba mwabikoze neza babihorere babahe amahoro ariko ibyo mukora nabi abanyamadini bababaze bati ko muri kwica ibintu mwaka mukora neza kugira ngo dukore neza abarundi twese Imana yaturagije sibyo nibaza ko ari umuntu yari yimbwa so ndibaza ko kuri iyo nkuru yuko kunyuruzwa ibyo ntago nabitinzeho cyane kubera yuko watubwiye yuko ni ko opposition imerewe ni monekurane usibye ko uwo muntu ari ka particulier reka tumuvugeho umuvyeyi umwana wiwe yaherutse ava mu rugo agiye gufuba umubanyi yego gufuba no guhamba kwirimbi yego umwana ararindira ko agaruka arabura kumbe iperereza ryamukishije ahacimbwa niko babivuga kuko ahaca umugabo urumva n'ahandi bamujyanye mu maboko ataraye
muri safe house, ariko si na safe house, we don't know, ishobora kuba ari na eternal house cyangwa anteroma house kuko ntaragaruka kandi amezi aheza ari menshi. Ubwo rero umuvyeyi bamubwiye baterega wa muhungu wawe iperereza ryamutwaye, nawe kubera yaragwaye ama hypertension byaramenyekanye ko ari iperereza ryamutwaye. Mbese yego ibyo birazwi, ndaza kukubwira igituma bizwe. Burya n'uwiketse ikintu nk'ubu no kwikeka ko wewe warariye inyama sivyo ukabimpakanira, muga mu mwanya nkakubona na kireda uri kurihaganyura, ashobora kuvuga nti ibi bintu yabimpakanira ariko birahari. Ukuntu vyagenze rero nyamuhungu yaratwawe n'iperereza, reka tubivuge tuvyeruye. Nyina bamubwiye bati umuhungu wawe iperereza ryamutwaye kubera vya bigwaragwaye aja muri koma, bamutwara ku bitaro ngo yagize cardiaque. Ubwo ni abagwaye hypertension, yego tansi ikidugu umuntu akaba yapfuye. Bamushira muri morgue, bamushize muri morgue, ubwo ni mu buruhukiro, barindiye ko umuhungu wiwe yoboneka akaza guhamba nyina. Yego abagenzi wiwe babiri nabo batora bashira mu kayira bagenda kurondera uwabutswe. Yego uwabutswe irengero. Baja kudodora muri documentation, kuko urumva ugiye wese tumenya yuko ari documentation mutwaye, ivyo nta nibindi. Aha hagaze rero kagakirida kari mu ryinyo kerekana yuko ari documentation yamutwaye. Babandi bagiye kumurondera nabo barafashwe barafungwa, nabo babugwa irengero. Nabo bahise baburirwa irengero. No kuvuga ubu twabuze irengero ry'abantu batatu n'umuvyimba uri muri morogo hamaze amezi abiri. Yes. Abo bantu bose bakazira yuko ari abanywanyi ba CNR ya Gatogwasa, kandi leta nta kiri kuvuga. Ariko umwase yapfuye yavuga iki? Kuvuga ngo ntago wenda leta ivuga iti umuntu aracyashakishwa. Abanywanyi ba CNR lesende David ntibarura ko ari abanyagihugu bayo, iharura ko ari abazi. Iba vyita ibipinga. Yego no kuvuga bakwisiga ipinga uri muri opposition y'u Burundi kandi uri nyagupfa, niyo upfuye ntawe uzokuburanira. Nuko bimeze, ni ibintu bibabaje, ni ibikorwa bikomeje kugaragaza ko muri icyo gihugu ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kuvuga ko ari ryo byonyine rigomba kuba rigaragaramo monoparty. Hanyuma ariko ndabona atari bibi gusa, kuko uyu munsi ngo ni n'umunsi wo kwikukira ku Burundi, bakaba bari kuzirikana uruhare bariko bahimbaza umunsi waho gwa gasore incungu y'u Burundi bamwicira. Kwikukira ni itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Nibyo kwikukira si ubundi ni liberation, independence voilà. Ni uyu munsi nibwo yapfuye. N'ubundi nibyo nashakaga. Itariki 13 niho yarashwe. Se rwa gasore yarashwe n'abandi, n'abarundi n'ababirigi. Abarundi n'ababirigi. Ababirigi batanze independence batanyuzwe, batanze independence baci ruhande. Nyuma yo gutanga independence rwa gasore yapfuye hanyuma y'igihe kingana iki? Independence yatanzwe mu itariki imwe yo kwindwi, urumva niho tuyihimbaza. Ntuze nawe apfa mu kwicumi itariki 10. Aya mezi turi kumva arimo atatu. Bivugwa ko yishwe n'abandi, hari uburyo ubutabera bwatanzwe. Yego barafashwe baracirirwa imanza, harimo abazungu bitwa ba Kajorigisi, harimo bene wabo bavyara we bantuze bagwa gasore, kuko uraza umuzungu ntiyari kuza wenyene ngo bishoboke. Baraciriwe imanza, abandi baranasaba ikigongwe abarundi yuko bahenzwe n'abazungu. Biragaragara barabivuga ko bahenzwe n'abazungu, side yabavuyemo. Abazungu nta indamunite baciwe tusa bayicigwa nande ngo bayihende. Nakwibaza ngo nk'abazungu, iyo tuvuze abazungu twakwibaza ngo ni individuals cyangwa ni igihugu runaka cyabivuzwemo. Ni igihugu, kuko ico gihe Uburundi bwatwa le Burundi était sous la colonisation belge. Kandi nta muntu ku giti ciwe yitumye kuza kwica umuntu yarondeye independence. Hano abazungu bari bakaye benshi muri Afrika, bazaga bose bagari intumwa za leta runaka. Mbese rero umuntu yatumwe na leta y'Ububirigi, no mu minsi heze Burundi bwarigeze kuvyura umugara busaba dommage ntuzeye de dommagement, indishi yakababaro.
yego ububirigi buranabyemera gusa ntawe uzi iyo byahereye icyo ntacyo nokikubwira ko ngo byaratanzwe ariko iyo bitangwa bari guhera ku muryango w'uwabuze byumvikana ko ntabyo batanze barabyemeye gusa bagasore abarundi uretse kubabonera independence ubundi yababereye umuntu mwiza bamutekereza gute wagasore yababereye umuntu mwiza kuko niwe yirukanye ababirigi niwe yazanye independence ariko muri RABIN uretse kurenga kuri icyo cya mbere wizera yuko ibihugu byose byishimira kwirukanwa kw'abazungu ku butaka bwabyo oya hariho n'umugambwe witwa pepe parti du peuple uwo nawo washigikira mu matora mbese yavuyemwo hafi insinzi ya iprona yo kuyikukira uwo mugambwe bavuga yuko hataragera kwirukana abazungu setreto ibyo shaze kukubwira yuko burya kwisi nzima nta kintu uzokoraho abantu bose bakoma amashi ntibikunda meme wose dini sere famille yiwawe umaze kugira abana batanu na wabo nawe wese urashobora gukora ikintu umwana umwe akavuga iti ibi bintu data aradohohoteye akiyopoza kabisa uyu rudenda kavuga ati umuntu po data aratubangamiye ariko majority niyo mpamvu wenda n'amatora yatsinze bo baravugaga bati ku rugero rwinshi n'ahandi ukwikukira kurakenewe kwari gukenewe kuko abarundi bari barushe kubera urumva barashikana amagi amasoro barakubitwa ikimoko barakora ibikorwa by'agahato sidoswite ofete ububirigi nibo bwa beneficia tureze ntere di Burundi Rudoviko yari umuki kuri ya moko y'urwiwacu yari umuganwa yari uwo mu baganwa yari umuhungu w'umwami yari umututsi ariko abarundi bose baramukundana no muco byo bapfuye ba mbere harimo ivyuko yafasha abahutu n'abatutsi bose akabashira mu mugambwe wiwe kandi ku rugero rwiza harimo abamwidogera akavuga ati ibi bintu ntago wavangamo ntago wari kuvangamwe nawe akavuga ati reka tubanze turondere independence ivyo bindi navyo by'iwanyu ibi bari mu mutwe nzobibakuramwo mu nyuma mugabo cihutirwa ni independence kandi y'abarundi bose yego Nzompurura kere inyuma yiwe hari y'abahutu inyuma yiwe hari y'abatutsi kugezana n'ubu ndabona leta iramwemerera we nta kibazo nta kundi mwemera kuko abarundi bohita bagucira bakuvumira ku gahera usanzwe umbwira yuko n'ubundi bakavumiraho mugabo atawongeye amazi atawongeye igitoro mu muriro yorinda avuga ko Rwagasore ataco yamaze n'ivyahuha vyoca bihuka Rudoviko agarutse mu Burundi wenda ni ibintu nkoze bitakunda ariko wenda byanakunda ariko let's say ko habonetse nk'umuntu ufite imitekerereze ya Rudoviko nakujya kwa Traore yaje asimbura asa na ntuze na Thomas Sankara mu mvugo mu ngiro ntiturahabona neza haracyari kare wewe ntavyo womenye mugabo abanyaburkina Faso barabizi tayari babaza kwibona neza haramutse habonetse umuntu ufite imyumvire nk'iyu mugabo Rudoviko Rwagasore yatekereza ko Uburundi yaharaniye at least buri kugenda bugira aho buva naho bugera yavuga ati Mungu wangu ndongera nje mu ntambara yatekereza iki mu mutwe ukurikije uko ubona Uburundi nuko babushushanya ngerageje uko mbona Uburundi ari inzaza hoba ibintu bibiri icambere yorira kicuza umwanya wiwe yataye ko yacunguye abantu bimbura mu maro abarundi bamba barere kumva muze ngo imbura mu maro ndaza kugisigura kandi ibintu ndabivuga ndi seri icya kabiri yohita hana abantu benshi bohana bagezemwo uruhara ngo abarundi duhinduke imbura mu maro icambere cuko yosanga twarabaye imbura mu maro nuko abazungu baciye baci ruhande bakatuzanamwo division ethnique ivangura ry'amacakubiri y'abahutu n'abatutsi kandi tukarimira bunguri tukarikwirikiza kandi we yari yaduhaye akarorero yuko ivyo bintu bitakwiriye gukorwa mu gihugu yego ari naho Burundi bugeze ku kubera ico caha twakoze we yakiwujije ico ni cyambere icya kabiri leta yitwa ko zagiye zirakuranwa ku butegetsi bw'u Burundi abenshi babaye bansumira inda gusumba nsumira igihugu
kandi mu ijambo ryiwe yavuze ati imihimbiri abambuzi imburakimazi nta ruhara zigomba kugira mu Burundi urumva rero yakuye ikirenge imburakimazi abansumirinda imihimbiri bahita bagwira ico catumye nkubwira nti yorira kicuza tugiye muri ta agitiweri abitwa ko ari leta ivyo bakora birahabanye cyane na gahunda yo kurondera ubwigenge kwa gasore yarondera kuko ivangura barigenderamwo watarishaka kunyaga igihugu babigenderamwo atabishaka uriko urumva ivyo bintu opposition yitwa ngo iri kwirondera gusubiza igihugu agateka kuko abari ku butegetsi vyanse nabo ubwabo ntibumvikana umwe wese asumira inda yiwe naho navuze nti ivyo yarondeye yo kwicara hasi akarira kuko yosanga amaraso yiwe yasesekeye ubusa uretse ko yirukanye ababirigi bigashoboka abazungu bigashoboka akwena mu buryo bumwe cyangwa ubundi baranagarutse abo yabikoreye ntibanabimushimye kuko iyo babimushima baba bakoze ivyo we yari yatanguje nari mvuze ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi wabona n'abazungu baranagarutse ahubwo ubuho baje nabi ho baje nabi burya kugwana n'umuntu ataboneka birarusha gusumba kugwana n'uwo mubona amasomo yandi kare bagwana n'umuzungu uko bamubona kandi hariho umwami mwezi yararezisise ku bazungu ararezista abazungu barabona bati iyi resistance nisanzwe kugeza aho baja muri traité do Kiganda gusinya amasezerano y'ubukoranire n'ababirigi no n'abadagi urumva ego ariko aho baziye mu buryo butaboneka bwa ki esprit niho byabaye ibyagiye wandabaga mbese baradushoboye ubu rero hanyuma mu mboni zawe ubona uwo muntu navugaga wazuka hari uzavuka umeze nkawe mu Burundi according to current situation ukurikije ukuntu bimeze ashobora kuba yaranavutse ntawe ubizi igisigaye nuko yigaragaza arigaragaza ate se kandi warambwiye ukuntu opposition imereye tuzobamenyera ku vyo bama erega kizokubwira ko umuntu ari umushinga ntahe kumwe mwama mukaduto umushinga ntahe umugabo hari umugabo abushitse akora ivyo ubona ko bitashoboka gukogwa cyangwa asubiza ku murongo ivyo ubona yuko atawe ari we wese yobisubiza ku murongo hoje uravuze ngo ntagahora gahanze wapi nayingize ngo ni wowe ubwo ninjye bijemo n'inkendera ko bitigwa munsi y'igiti yaracuriye bakayihonda bakayinotsa ayandi bakubwira batugizo n'imvugo zo gutatabaza n'amaganya wowe wafashwe uremera d'accord na Jesse mbyanze ariko urumva ko mfise espoir ko Burundi buzokira kameme ubumvize ko nakubwiye nti usa na gwa gasoro shobora kubaza yaravutse tukaba tutabizi akaba ataragera mu kiringo cyo kwiyarura gusa icyo nkunzemo nuko abarundi bose bamwiyumvamo ubwo nundi waza agakora nkuko rwa gasore yakoraga Burundi bwaje kumwiyumvamwo uwuzoza asubirira rwa gasore arondera ubwigenge bw'abarundi abo bakura mu kajembe gete barimwo ntituzoshoka tumwemera kuko duhitiye mu bibi byinshi kandi abagenda baza bose batwemeza yuko baje gukora amata n'ubuki bizoba ngombwa ko Afrodisa plus de foro akore turabi kurenza kuvuga ashira ibikorwa mu ngiro abikure mu magambo kuri televiziyo no kuri radio ibyari byo byose ingingo nk'izi mu Burundi tuzazigarukaho reka tube tuyisubitse hari indi ngingo ndi gutegura ko twazavugaho iri ijyanye na ekonomi y'u Burundi niyo mpamvu n'iby'igitoro wari wanyoherereje nawe wavumbuye ndaba mbyihoreye ariko nk'ejo wenda dushobora kuzabigarukaho ahubwo gira gatoya cyane unyibwirira izi nama Neva akomeje gutegura mu Gitega ku gasozi ko kwa Neva Igitega harya mu Gitega ubwo biba bitandukanye uvuze ngo mu Gitega mba mvuze ikinyarwanda kandi niwacu uvuze ngo mu Gitega birashoboka n'ahantu hasi mbese mu kiyaya kiri hasi hagati y'imisozi amazi ashungumuka yose agashika ahagararaho niho bita mu Gitega
ariko igitega n'ahantu shamoko cyo ko ururimi rwo murarwumva kwere ni igitega kwa Neva habereye inama yamuhuje n'abajenera ariko ni babandi baba bari intoranywa atari n'abajenero bose burya leta yose ifise icyo twita akazu ngaruka ni ikintu waheruka kumva kera akazu burya leta yose bigira ntibaze baguhende nta muntu umwe atwara igihugu yamafise abantu systeme we yabari ishyaka for example ishaka nagusiba hariho entourage ya president iri hari hanura reka dukoreshe turekoresha ijambo akazu dukoresha abahanuzi biwe ba hafi yego bashobora kuba abasivile basukiranye n'abasirikare canke bakaba abasirikare gusa bivanye n'iyo systeme ingene igomba gutwara iwacu rero n'abagenero gusa no kuvuga abo cyavunye igihugu abagikuye kure kikaba kenyagoro hano umuntu watanze one cyangwa se imwe muri minutes cyangwa se imwe mu ngingo zaganiriweho yari yanditse mu buryo bwa discours direct yaranditse ngo Neva yagize ati yego u Rwanda na M23 bagira badutere bafashanyije n'abatutsi b'indani none tureke ibidutandukanya dutegura urugamba on ferme guillaume on ferme guillaume gahunda yo gutegura urugamba mu Burundi bigaragara yuko itari ibintu by'imikino niko navuga irashyushye kandi ndabona hano ijambo Rwanda ryanditswe noneho naga ari ibintu byo guca inongo kwihorera ku nkubanga iki abatutsi b'indani nabo they are mentioned muri ino extrait hanyuma na M23 abo bantu bose bapfuye iki no Burundi rabi Rwanda arafise icyo yapfuye no Burundi M23 yapfuye no Burundi yuko leta yagiye guca amafaranga muri Congo yukuja kugwanya M23 biyumvira ko bazoyishobora kuko Congo yavuga ngo igisirikare cy'u Burundi cyuzuyemwe abatutsi bizobanza kuboneka ko ari abatutsi bagiye kubonana n'abatutsi bagenzi babo biborohere ubwo twazanyemo bya bintu by'ubwoko ubwo ico biyumviye basanga ntigikora basanga amatse ya kera ntagiho mu rutaro biba biranse ubwo umwansi wa mbere abaragize nte abaravutse aho ngira ngo ku ruhande rwa M23 ndaje kuvuga ico bapfuye ko itatumye bayitsinda itaretse ngo bayitsinde yagiye guca amafaranga muri Congo igiye kurasa M23 isanga M23 nayo sagafuka imvugwa rimwe ariko ushobora gutekereza no mu yindi angle si ngombwa ko tubireba muri rupe iyo yonyine ari n'indi rupe twarebamo tukavuga ngo ariko ahubwo M23 yiza kubatsinda vuba vuba Chisekedi yari kubirukana gasanga noneho bose ntibakiyaca amafaranga baracyayaca nyene kuko hari muri umuna wa M23 akiri hajya M23 yarabiganzuye mugabo muri site Kivu hari ikintu cyitwa twigwaneho nacyo bafata ko ari M23 kandi kiri no muri AFC buriya urabizi noneho burya rero nta M23 nta twigwaneho iri kiri hajya hakujya y'u Burundi izo munda zirayanga zirasha ku Burundi ko bati none ko basinyiranira amasezerano kandi bose ukaba batutsi b'abakongomani aha tuzobabana amahoro twaragiye ko bacokoza gaho nyumvira kandi ico kiragaragara ukaze arawota nibo bagiye kuwukara kunda ndende yo guca amafaranga yabo ubu rero urumva nta kundi ariko nawe M23 nayo ntibari banayirangiza neza kandi yarabananiye ayirangiza yaranabananiye baruseyeho biranga icyo nico bapfuye na M23 yego hanyuma u Rwanda rwo bapfiki u Rwanda ico bapfa n'u Rwanda gituma bategura urugamba yego ico bapfa n'u Rwanda nakikubwiye Rafat Dernier reka nongere ndagisubiremwo u Rwanda mbere uri kuraraba nibo bapfa ikintu gikomeye gusumba M23 uti kubera iki
nuko CNDD-FDD le système qui est en place qui est au pouvoir au Burundi yafatanije na FDLR kuva na rindi kuva ihonyabwoko rikorera aba mu Rwanda bari kumwe barajawutse Kongo mu ntambara zose zabaye Kongo bari kumwe mu Burundi muri manifestation ya 2015 bari kumwe noneho rero FDLR ahigiriye ibibazo muri Kongo kubera M23 itariko irayorohereza indare birabonetse mu Burundi kuko bavuga bati numuzimya muriro wacu wa kera tugomba kumuronderera gusubira mu Rwanda kuko niyo natwe vyatwankira mu Burundi tutabahaye indaro tutabafashije natwe bazotwima indaro banke no kudufasha canke twese duhinduka inzererezi twese nico rero urumva ko ari we mufatanya bikorwa wo kwitaho gusumba abandi gushaka indaro aho bazahungira uburaro n'uburamuko bizaba ngombwa yego abatutsi b'indani bobo novuga ko ari nakamano kuko CNDD-FDD yaje ku butegetsi mu Burundi ije gukura intwaro z'abatutsi ku butegetsi bavuga ko bahohoteye abarundi muri rusange n'abahutu en particulier akora bi buriya CNDD-FDD ndeka nguhe akarorero ku Rwanda sibyo amateka njya numva batubwira yuko mu ngabo zari zarapiye izabohoye u Rwanda guhera muri 1990 kugeza 94 nubwo ubutegetsi bwariho bwavugaga ko ubutegetsi ari inyeshyamba z'abatutsi zaje bo indani bari barimo mu bwoko bw'abahutu bari barimo niyo mateka njya numva bizane kuri CNDD-FDD bakiri mu ishyamba kukunda kumbwira yuko nta gucana waka n'abatutsi bagira nta warimo urakoze cyane ico kibazo ku rugamba CNDD-FDD Rwanda na leta yari ico gihe nta mu CNDD n'umwe yitwa umututsi yigeze mu kiroberi muri ico kiroberi recrutement yabo babaga ba strict ku bwoko bwabo yari categorique ko bavuga ko baje kuguhabuza ubwoko bw'abahutu naho bashikiye ku butegetsi ntawe bigeze bashiramo ariko wambwiye ko mu mvugo yabo bundi imvugo ari nziza aho bashikiye ku butegetsi hariho ururirimbo nakwibukije baririmba ngo bavuga ngo barazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana mu rurimi kugira ngo kuko ntushobora kubaka system ihagaze ku bwoko bumwe ngo amakunga kwemerere naho rero cyagerageza kunyegeza imvugo bakagerageza kuvuga ko ari leta y'ubumwe yashizweho n'amasezerano y'arisha kumbure n'ibindi ariko guhera ku umurikiri urumva icyo aricyo umusoda wo hasi w'ipete ya mwisho uje kuri generale bavuye muri CNDD-FDD nta mututsi arimo uzompaririza arazomunyereka icyo gihe nta warimo reka kuvuga ngo icyo gihe n'ubu abari muri CNDD-FDD dufashe kuko CNDD-FDD yavuye kuba umuharugwani hinduka umugambwe tuje nk'umugambwe ubu kuva kuri reverendo ndi kuri yari mu gasongero ukamanuka ugashika kuri chef de quartier hasi abatutsi barimwo aho boba bari ni ku bakuru b'imitumba nabo nyene nimba baroperezana nka M23 ni benshi nabo nyene bamwe bishikanye kandi nabo nyene ya inama zibaye zindane batumiko naho rero hakiriya uko tuvuga ko kagize nte gahaze ahubwo sinagahaze nuruhaze ko ni runini ugo runtu ane kibazo niba ari ibintu byo kumunwa kugira babeshya amakungu ariko mukuri bidakorwa ishyaka rifite ikibazo gikomeye rero ubu nico gituma uzosanga bavuga ngo ubu si vya bindi urazi nko mu Burundi yugize urabaza ikintu uri umututsi reka tubivuge tubifoboye uri umututsi bakubwira terega ubu si nka vya si bimwe vya kera wazi kubwirwa ngo si bimwe vya kera ko kandi nico kaba gasiguye si bimwe vy'iwanyu mu gitwara ubu muri kindi emera dongo rero ubu barafise ubwoba yuko ivyo baje gukorera kwereka abahutu ko baje gukora ahubwo bakoze rokonderere bahera ku bahutu barica
kuva za 2008 aba FNL baguye batawe mu nzuzi Muyinga ukamanuka gushika umunsi abasenere birirwa baranyuruzwa dora majorite nabo mu bwoko bw'abahutu tubivuge tubifoboye ko ntacyo umuntu akibihishiriza abo babishira ku mugaragaro. Ubu rero irizo ndimara konvengerera population burundezi ingene bobo bazanye umutuzo mu banyagihugu canke tutomwe umutuzo mu bahutu biwabo kandi nabo aribo bamenashije. Yego. Ubu rero bavuga bati aba batutsi aho bukera ibara riragwa baragirane baratwikira ibita. Sure. Ni izo ngorane bafitanye n'umututsi wo mu Burundi. Ndabyumvishe. So bari gutegura rero intambara ariko hari sinzi icyo ubivugaho ariko imvugo imwe numvishe abarwanyi bajya bavuga cyangwa abantu barwanya ibintu by'intambara nyinshi baravuga ngo intambara umenye uko itangiye uko irangiye ntago aba ari wowe ubizi bategure ntacyo. Hanyuma tugende ku ngingo y'uyu munsi Rabi. Nubwo mbona iminota yayo yagiye ariko ndabizi ko turayiterekamo bigakunda. Imbere yawe ufite telefone ndabanza nisegure kuba dukurikira ku mpamvu zikurikira. Ibintu ngiye kubasomera birasinye biriho n'itariki ya nyayo n'amasinya bigaragara ko ari aya nyayo ariko somere Minisitiri batavuga ngo bikuvuye mu mutwe. Reka manze mbabwire impamvu banje kwisegura. Minisitiri wa ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye igitangazamakuru cyabishyizeho bwa mbere ngo ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Edeni yawe, ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast, The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terase nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. ngungikira kanze nongere ndebe mu magambo yiwe ibyo bintu ngiye kubasomera uko yabivuzeho we nicyo ngiye kubabwira ariko kuba ari authentique byo no authentique kuko ntago yigize avuga ngo ibisibyo kandi yarafite ubushobozi cyane ko birimo kugaragaramo n'isinya yiwe ariko yavuze ngo this level of professionalism while having the minutes of the meeting in front of your eyes is unheard of. Tubigenekereje mu Kinyarwanda yavuze ngo ubu uru rwego rw'ubunyamwuga buke ukuba ufite minutes ubwo si nk'imyanzuro sera nk'imyanzuro y'ibyavuye mu nama imbere y'amaso yawe unakamara amatsa nagatangaza nuko yavuze uwo yabwiraga ni ikinyamakuru bita The Chronicles ni ikinyamakuru hano mu Rwanda gikunda gukoresha cyane urubuga rwitwa X cyari gishyizeho ibyo cyise ko ari minutes z'inama ya gatanu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga iherutse kubera i Rwanda mu buryo burontantike byo nababwiye yuko ntari bubishidikanye habyiro bifite aho ngaho ko ari wowe mu francophone wanyawe ngo nge nsoma udusobanurire icyo bivuga bitaye ku mwanya ni bimwe mbese bavuga umugani si bimwe gusa kantu bongeyemwo ko bavuga ngo ivyo bikorwa byo kugwanya FDLR no ku na levée de force ngo vyoba
vyobera icarimwe nako konyene bongeyemwo ntibisigaye vyose ni vya bintu tugize imisi nako kateje ikibazo ni nako nyirabayazana ni nako turi ni ikibazo twebwe twagize da nago ari ikibazo haruhande y'ico kibazo twagize urabona ko na ministre Nduhungirehe nawe atanguye kuvuga ati ibi bintu birimwo rudovya mfite amakenga yuko ivyo basinye mugabe vyasohotse mu imashini hari ivyo yahinduye imashini none twovuga ko ari nde yabihinduye ko urabona ko Nduhungirehe atanguye kuvuga ati ibi bintu birimwo ani professionalism kuba ufite minatsi z'inama hanyuma ukazirengaho ugasohora ibindi bidasa na bimwe oya ntago ariko avuze RABIN oya ntago ariko avuze insomera ka cyongereza hajya wavuga this level ni professionalism ni professionalism uru rwego rw'ubunyamwuga buke ariko ari replying the chronicles bro hari byumvikana ko harimo amafoto uvuze ngo harimo ubunyamwuga buke kuwanditse iryo kete haba harimo icyo twita refote kuwanditse iyi tweet ni kuwanditse iyi tweet ari we the chronicles nakubwiye okay ntago minister avuze yuko minatsi ziri ani professional ni chronicles ifise ubunyamwuga buke kubifite according to Nduhungirehe cyangwa according to uko mbibona ndi kubona ikibazo minister yaba gifitanye na the chronicles kireka niba ariko atari ko ubibona none aremera ivyo vyanditswe ko ari byo byasinywe canka atari byo naho byo bavyandikanye mu bunyamwuga naho nshaka kumumiskotinga nta kintu bivugaho okay ubwo atakintu bivuzeho reka natwe kubijyanye no kuba ari byo cyangwa atari byo nta kintu ari kuvuga ubwo ataca bivuzeho kayivage kava mu kanwa kayi nayo natwe tugire tube ataco tubivuzeho ibyo bivuga iki Kayivage bazobazanya na Chronicles yabivuze ubwo bunyamwuga azabaza the Chronicles aho yabikuye aho yabikuye byose byacu kumenya donc kubijyanye naho byavuye ese gusa ikibazo aho gihagaze ese yawo ari kunzanira amasezerano yanditse authentically yasohowe na ministeri yo kumenyesha amakuru ngahi wanyu canke yasohowe na ministeri yo kumenyesha amakuru muri Congo ngo abari byo twe exploit ntabwo ministeri yaba iyo muri Congo yaba iyo muri Rwanda yaba iyo mu Rwanda ntabwo zasohoye itangazo turindire rero baturindira iki tangazo ugiye nawe kuvuga ko ryo ubwaryo ari ryo ritari authentique birashoboka kuko ushobora kurivuga ugasanga ivyo the Chronicles yasohoye reka nisegure gato ndi gukontrola cyane amagambo mvuga ntago mvuga nawe kuko nta wundi wabivuze ahubwo wowe ubwawe urabona ko iri tangazo rishobora kuba ritari authentique biranashoboka rahote technology yaragwiriye bona sorikete bakanarisinya sibyo niwe nakubwiye ati turindire itangazo ushinzwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makuru RABIN iri tangazo rizavahe uzima naryo tuzabona se none ntawo mwarungitse mu manegociation hasi nyende finale ni Kayikwamba na Nduhungirehe ndetse none Nduhungirehe n'umushikiranganje wahe suwo mu Rwanda ngo genda gake undi wo murangura wasinyuze ukuntu yitwa ni Tete Antonio none abo bose nta muvugizi bagira nta bavugizi bafise the reason why nta yandi tuzabona nuko mfite ubwabo ko Kongo izongera kujya gukotora ubwo ni kotora bizobigize neza kuko itazongera nitongera kujya gukotora kuko ubwo ndi kubura naye ndi gukoresha amayirone hari ntunyumve ubushize ku nama ya 4 iyi yari ya 5 ku ya 4 nabwo bari baje barahishirikira ni batubwira ibyo ari byo ngira ntimwababakije ngira ntimwababakije twarabajije wenda ntitwabaje bihagije sera ariko nibaza ko byasabye ko aremuku yaravugaga ati ubwo batatubwiye niko yavugaga oya bishoboka ko yakoreshaga bishoboka mbere yuko nyine Nduhungirehe abizana ku mpamvu z'uko Kayikwamba yarageze muri UN atangiye kubeshya muri UN bikamurakaza akabitwereka ariko yaravugaga ati nako uyu aremuko yaravugaga ati ubwo batatubwiye icyavuyemo kandi twari tuzi ko bagiye gukora iki buriya nuko kitakozwe kandi byaje kurangira bibaye byo koko ejo bundi basubirayo ariko icyo wamenya cyo inyuma yize hari inama zishika zibiri urunwa n'urutwiri tw'ivyo rumbwira hazoba inama y'aba expert bariko bagejwe kuraba ingene ivyo bintu vyoja mu ngiro
mu nyuma hasubira inama y'abaminisitiri bongere basinye ibyashyizweho n'aba expert. Impinga iracyari ndende kugira ngo tumenye n'ibiri muri ayo masezerano kuko nibicuga ni ukuvuga ni nusu yuzuye. Yego, aba expert ntibarakorana ngo bige mbega FDLR bazoyirukana gute, mbega reve de force izobimeze gute. Concomitant aba expert nibo bazoyikora. Urumva ntibarakorana uretse ni nkaho rero igira itarabundikirwa utanjijisha brother. Nta kibazo, I'm here for you, singucika. Hari concomitance irimo, hari iteza ikibazo kandi ubushize yarimo, ariko bivugwa ko yarimwo RDC se oppose kuri ntuza kuri concomitance urashaka kunjijisha monami, urashaka kunjijisha concomitance. RDC yayisohoye mu ibaruwa yasomeye Nations Unies itarimwo. Nyuma buriya nanjye nuko nabyizeraga kugeza ubwo uyu munsi mu gitondo umuntu yatumye nongera kujya kureba neza za minutes nduhungire yadusharinze. Uzi ko zavugaga ku gapointi ka B kuri 3 baravuze ngo icyabayemo muri irya nama ya 4 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yiyopoje kubyo aba expert bakoreye Rubavu, ibyiyopozaho ivuga ko hagomba kubaho concomitance na simultané. None ko nico nariko ndavuga, nico uri kuvuga. Okay, ubwo rero concomitance Repubulika ya Demokarasi ya Congo yiyopojeho, ejo bundi basinye twakitse ko noneho itayiyopojeho, twabyemeranije ko izojamwe. Ndetse no muri no myanzuro ikinyamakuru cyasohoye irimo concomitance irimo, kandi iravuga ko ariko bizakorwa mu buryo buri ko simultané nyine. Noneho ikibazo wowe ukavuga uti aba expert baracyafite ibintu byinshi bazakora, uti kugira berekane tube turetse aho. Niho mfite ikibazo ndashaka kukubaza gutya, mu mboni zawe Rabi, utekereza ko aba expert bashobora kugenda bagasanga feasibility ishyirwa mu bikorwa ridashoboka? Oya, aba expert urinze uvuga ngo feasibility ntishoboka, ntubukibaye mu expert. Ubwo mu expert wa fake, ahubwo bazoshiraho feasibility ibananire gushira mu ngiro abajejwe kuyishira mu ngiro. Ndetse bwose abari expert. Yes. Nuko bimeze kunembagaza bro. Ari umu expert yo kubwira ngo ivyo nta feasibility, ngo ibi bintu ntavyo nshoboye. Oya, byanke bikunde bazoyerekana mugabo agejejwe kuyishira mu ngiro bisange bari hejuru y'imanga badashobora gushira mu ngiro. Tigundi noneho no kuvuga ngo kuba abaminisitiri baranzuye yuko ibikorwa bigomba kuba concomitant already, ubwo bizaba according to iri tangazo twavuze yuko aba expert bazokwerekana uburyo byokorwa concomitant kandi bazobishobora. Turaho uzobuminyutsa hanyuma abajejwe kubishira mu ngiro kuko sibo baba expert, bizobanuga bizobatakuba amazi. Aho rero ndi kumva ubu beze nkuri kuvuga ngo aba expert bazabohereza bajya no kubishira mu ngiro. Jewe iyaba ariko no, kuko niba binanira ababishira mu ngiro nibananira, aba expert bazavuga bati aba bashyira mu ngiro nabaswa. Byensi niko bazovuga. Kandi umu expert nawe none ko abazobishira mu ngiro arabasirikare, none aba expert mu bya gisirikare ariko nubundi ngo nibo yego babara abasirikare, none bo bazoca baja kuyobora ingabo zigiye kubishira mu ngiro. Bishoboka ivyo bintu bishoboka. Nugira ko umu expert militaire ngo ngero garuka kuyobora ingabo ku rugamba, ivyo bintu nibikunda. Wenda ntago tuzi byinshi ku gisirikare ibi bintu, yaba nari mfite umuntu wakoze igisirikare cya danje ngo nutagira impe narabona aho zitaha. Ariko reka nkwereke, ntubwire yuko wogira ko umu expert militaire ngo ngero uyobora ingabo ku rugamba. Ibiri mitwe ibiri bigira imirizi ibiri, nimba ukorera mu biro ukorera mu biro, nimba ukorera kuri Tera ukorera kuri Tera. Kwentene finish. Ariko umuntu ajya mu biro yavuye kuri Tera. Yego. None rero abantu bavuye kuri Tera experience akize siriro Tera.
naho rero niho ndi guhera nkubwira nti aba expert militaire bazabyiga kandi babyige ku buryo n'abashyira mu ngiro bitabananiye. Mbese abashyira mu ngiro nabo bazovuga bati leta ntizatworoheje kugira bije mu ngiro akaburungu. None nawe uzobahora iki? Ko atari bo barondera uburyo bwo kubishyira mu ngiro bo n'abatekinisiye bugushira mu ngiro ibintu. Nabo bazovuga ati leta yaratwimye uburyo. Nta climat favorable yo gushira mu ngiro ibi bintu amaleta yaduhaye. Bihite biryama mu mpapuro nka kumwe amasezerano ya M23 na leta ya Congo y'i Rwanda y'i Nairobi ni Ethiopia aza yaraguye kwifira mu mafarde ahabitse. Ese buriya mu mboni zawe urimo urashaka kumbwira yuko igiteye ikibazo cyane ari concomitance cyangwa igiteye ikibazo cyane ubundi ni ugukuraho FARDC iri kumwe na ugukuraho FDL iri kumwe na FARDC bikozwe na FARDC? Kuri jewe ibibazo igiteye ibibazo n'ibintu bibiri muri ayo masezerano naho tutarayabona yose. Icyambere ni concomitance. Icya kabiri ni mbega FDL izovangurwa na FARDC na wazarendite feasibility. Nibyo bintu bibiri binteye ikibazo. Icyambere kuri concomitance narakubwiye yuko hari ama experience menshi bagerageje gukorera hamwe ngo bagwanye FDLR rori zirita ete absolument nul, zero, fiasco. Umoja wetu sokora I don't know what. Kerere zirita atira buti zero. None ikizotwemeza ko ubu ni bani zero cyangwa wenda ni 20%? Ndamutse ngiye nko gusacinga kuri Google kwibika nkareba nk'ama interview kuri jewe 20% niba barazishize ko kuri jewe gare zero ko kubera FDLR iracitwa FDLR ntirafudika kandi ngorane ya Tera kiriya gihe batarayikora ko 20% ni ahubwo hakwa gusanga ubarizo nyinshi gusumba ko bagiye gucokoza inzuki aho zibereye zita zigajura. Nako kantu uvuze nako niko iyi concomitance nayo monami turabantu turetse gusiga n'inkore ku maso mbwira ingene la levée de force yoba amemeta no kugwanya FDLR. Levée de force ko yakora FDLR n'abantu zohamagara uti tonda ishene mwurira ikamyo uri ku telefone uti mbega levée de force nayo mugejeje ibintu wibaza ko bitobera rimwe. Urumva ni bombe y'ibihugu bibiri biriko biragwana misile ballistique hagira igitanguye kuva muri iki gihugu igiye kurasa ikindi bariya nabo bakabasubiza ntizishikira rimwe muri iki gihugu yindi hagira uwatanguye hakagira n'uwaherutse. Nibi bintu byo gukura FDLR hariya no kugirane habwirizwa kuba igitangura nikizoheruka. Rezo purura kere bazosubira mu vyo guharira ngo mbega ko mutakoze ibi namwe ngo dukora ibi abandi bati none mweho ko mutatweretse ko muri ko murabikora kuko ntushobora gusiriveye ibintu amemeta ngo bo levée de force ngo kukwanya FDLR utwo twagiye twatangiye rimwe kabiri gatatu marke perego ni 100 meters muri ko muriruka none se wikuyeho expert militaire ako kazi baguhamagaye ngo ngwino dukorere expertise yo gukora ibi bintu konkomitama nago wazi akazashiriraho kondisi ivuga ngo jewe nk'umu expert militaire munyemerera ivyo nzoshira ku meza yuko vyagiriwe experience bifise feasibility hanyuma ndabahe plan yingene vyokorwa ngahita nandika ntihazotangura kuraswa FDLR muri ubu buryo n'ubu abashigikiye concomitance bakakwataka expert we tugiye expert we ntago byakunda bidakunze abashaka concomitance mwaserera bidakunze ni nkaho sakwanga kuraga ivyamunaniye nanje ako kazi kawe ndakubwira ko kadashoboka kuko nta nuwundi abazoza ngo agashobore noba mbona nanze ngo abazungu murabemera murahamagara abazungu turabe ko baza kugira expertise y'ingene ivyo bintu byokorerwa rimwe bishoboka mona nuko numva ari horizon rikomeye mu bisanzwe aho niho hari ifundo byerekana yuko amasezerano ya Rwanda arisika kutaja mu ngiro. Eka kakantu tugasomera abantu badukurikiye akarimo kuvugamo ibintu bya concomitance tukumve
muri ibi bintu kuko twabwiye yuko ntabwo Nduhungire yigize avuga ko atari ibyanyabyo, nicyo gituma tugiye kugasoma. Kari kuri po ya kabiri ku cyiswe le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces / levé des mesures défensives du Rwanda. Plan harmonisé. Ubwo ibyo bintu bishyire mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi rabi hakorohera. Ngo iyi point bita B, aka gace bita B kitwa ngo plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces / levé des mesures défensives du Rwanda. Entre parenthèses plan harmonisé. Gahunda plan harmonisé no kuvuga ni gahunda yasubiwemwo yizwe gushasha. Byumvikana ko bari barayize ubwa mbere bagasanga nifashe bakayisubiramwo. Iyi bazanye nshasha rero niyo bemera ko iri anharmonie, iri donc igezweho. Bakaca bavuga ngo niyo kuneutraliza, gukura neutralize no kuvuga ni rendre neutre mu gifaransa. Kuneutraliza ni nko guhanagura, ni nko gukuraho, canke ni nko gutesha agaciro canke gutesha inguvu burundu FDLR. Oya FDLR et le désengagement des forces. Hanyuma no gukuraho inguvu ku ruhande rwa aburetse ku ruhande rwa ntariho no gukuraho inguvu akadomo, ubwo wakashyize akadomo ariko hari / hari uzi kivuga levé des mesures défensives du Rwanda. Kuvuga gukuraho inguvu ni nkaho bogira double point, bagira basigure rero izo nguvu bariko baravuga. Mesures défensives du Rwanda, ingingo z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ubwo yo niyo pro yabaye harmonize z'u Rwanda rero. Yo pro yabaye harmonize rero mu buryo bubiri. Ubwa mbere atari bwo nshaka ko tuza gutinda ariko nabwo ntabura kubabwira, bavuga ngo la délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé. Akitso sobanura ko ngako nkomeze ngo la délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé. Urumva leta y'u Rwanda yaribukije ko yamyishigikiye iyo ntuzi yo programa isubiwemo. Nababwiye ko ari wakitso kakurikirwa n'amagambo avuga ngo conformément au rapport du 29 et 30 août. Ko byerekanwe na raporo yatanzwe itariki ya 29 na 30 z'ukwa munani. Des experts yakozwe n'abahinga en renseignement mu bijanye n'ubutasi et présenté pendant la réunion ministérielle du 14 mu nama y'abashikiranganje yeyo ku itariki 10 nenye z'ukwa 9 yabereye Rwanda yo. Yo niyo yaherukaga imwe yavuyemo bavuga ngo banze gusinya. Rwanda ruvuga ruti iyo programme twamye tuyishigikiye nkuko abahinga bacu bakoranye i Rubavu, no kuvuga abahinga b'u Rwanda mu by'ubutasi na Congo bashigikiwe n'abahinga ba Uganda ba Angola babyerekanye ngene vyogenda. Yego ati iyo twamye tuyishigikiye sinibaza igituma umugaruka ko nayitubaza. Hanyuma kabiri rero ariyo nakubwiye irimo ya concomitance baye concomitance. La délégation de la République démocratique du Congo a présenté une proposition sur le plan harmonisé ayant réitéré sa position concernant la simultanéité et la concomitance de la mise en œuvre. U Rwanda République ya Demokarasi ya Congo ni DRC. République ya Demokarasi ya Congo yarerekanye aho ihagaze kuri wa mugambi usubiwemwo kubijanye n'ingene ivyo bikorwa vyokorerwa icyarimwe. Ibikorwa biri muri ya plan harmonize ingene vyokorerwa icyarimwe.
yagaragaje aho ihagaze ko yifuza ko donko byakorwa icyarimwe ariko aho nta hantu tubona ko u Rwanda rwemeye nago ko byokorerwa icyarimwe cyangwa ko wabihakanye kandebe igikurikira place ngo ni face à ce qui précède les ministres ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé et ont décidé de bandanya urumva u Rwanda rwarabyemeje rwaremeje ibyavugiwe muri iyo nama kandi gwemeza ibi bikurikira ari byo wagira udusomere ibi ni u Rwanda rwabyemeje gwemeza ibi bikurikira nabo urumva Congo izanyemo icyo bita concomitance wumvise u Rwanda nago rugira ruvuge nawo icyo rubivuga ku cyo ruzana muri iyo nama akambere bemeranye icyambere ngo ni charger la facilitation de préparer avant le 26 octobre 2024 un projet de concept des opérations Canopis ni entre parenthèses nyine yo Canopis iri basé sur les contributions des parties en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Urumva ko bokoroganiza yindi nama y'aba expert kugira bige ingene ivyo bintu vyoshirwa mu ngiro. Iyo nama ikabwirizwa kuba imbere y'itariki 26 z'ukwezi kw'icumi bemo yita Kamena ntumbaze ni ukwakira uwo mwaka kugira ngo baba expert bongere kubera Congo ishizemwo concomitance u Rwanda nago rwasavye ko baba expert nabo bagaruka ku meza bakongera kwiga nimba bigirante bishoboka kubyizi iyo nama yoba imbere y'itariki 26 z'ukwicumi uyu mwaka ariko uri kujya uvuga ngo u Rwanda rwasabye ariko ntago hano hantu handitsemo ijambo Rwanda ubwo niba ari njye utabyumva ariko nta rurimo ahubwo ni face à ce qui précède les ministres wose muri rusange on valide wansomeye uruvuga uti on a décidé double point nyine nakubwiye ngo face à ce qui précède les ministres ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé et ont décidé de rumva no Rwanda rurimo no Rwanda rurimo no Rwanda ni Congo n'umuhuza ntago u Rwanda gusa rero rwasabye ibibindi bikurikira ubwo bose wenda wabona Congo ariyo yonyine yabizanye umuhuza n'u Rwanda baravuga batari ko akantu ka concomitance kazanywe na Congo yego katumye babiri basigaye buriya ikenseramwo mu nama bituma bari mu nama bavuga bati reka dusabe hazokongera gukorana inama y'aba expert yongere yige nimba ko kantu kagiyemwo bizogenda bite mbega bizoshoboka cyangwa ntibizoshoboka ku neza imbere y'itariki 26 z'ukwicumi bazobe babyize batubwire mbega ibi bintu birashobora gukora konkomitama cyangwa ntibishobora gukora none wowe uri urabacinege uti nimushaka ntimuterane expert rwose ntago byakunda oya je nakubwiye ntaba expert bazovyerekana pe mugabishigwa mu ngiro mona byo mbona none ngo kabiri ngirizo convoquer une réunion d'experts le 30 octobre 2024 à Luanda pour examiner le canopis préparé par la facilitation. Urumva hazoca hongera haterana inama i Rwanda y'aba expert kumuri hajemwe nabo ba ministre kugira bigire hamwe ivyavugiwe ivyakozwe muri cya cegeranyo cy'aba expert bati mbega ibi bintu birashoboka canke ntibishoboka ubwo ni nk'aba expert bazobagiye gusigurira babandi babibatuma bati twebwe twasanze bidakunda cyane ishoboka muri ubu buryo n'ubu cyane twasanze idashoboka twaramutamena cyane murondera abandi ba expert ntako tutagize twabasobanuye ntago twabisoma byose rabi ijambo rimwe kuri no concomitance ni Ifaransa uribuka ko ari n'ururimi mvamahanga kandi Ifaransa hano kigoreye kirakomplika ibintu sana gusumba icyongereza nta complication icyongereza ntago wazana mo vocabulaire ishobora guteza mugabaho mu Gifaransa intuze answer verb yashobora ibintu byose kubisubiza iwandabaga ku muntu ukizi neza bakakubwira cyane hageze aho musigura ivyo mwahariye aho baratoya dusome dusigure iki kintu nigisigura uko kandi wazakora ugasanga uti yampaye mu dictionnaire bakaza byanditse tusara cyane twari dukomeye
bikaba byose kujya kusubije etaje hase mugasubira gushasha. Ngiye ijambo rimwe ngiye kuvuga sinzi niba uri bunkigikire cyangwa naza nirya ijambo rimwe ngiye kuvuga mugani ndunga mu rya Ephraim niwe watubwiye ati gahunda igamijwe no gukomeza gutinza ibintu gukomeza kugira ngo bikomeze bigende hashobora kuba hari biri gutegurwa tutazi ariko jewe ivyo Ephraim mbya turavukana cyangwa twaharariye bimwe nari nawe kubwiye Cisekedi ari muri gahunda yo kugira ngo manda yiwe aho barasogeza ibintu ibirahera hanyuma sa kwankakuraga ivyamunaniye azosigira Kongo uko bayimuhaye uzagaruka rinda ziyigwaritse niyo ahindura constitution akitoza kuri twaziyeme manda azozitambuko zizoba ziriko ziravuzwa ico gihe nani nuvuga ngo izi nama zose bareteretinze zingahe zirarangira habonetse izindi gukomeza gusunika mpaka Cisekedi manda yiwe ayiherekeza ubwo nge nawe tubyemeranyijeho dutere metero ku wundi muntu bita umuturage umusivili uri hariya ukomeje kurenganywa n'intambara ari nawe M23 ivuga ko irwanira ubu wabayeho atera bi arabaho ate mu gihe Cisekedi ari gusunika akamanda ke urumva ubworo bweruye bweza umutima ngo ikira bi ubworo bweruye bweza umutima iyo amagorwa wayamenyereye umugane nkumvishe rwose iyo amagorwa wayamenyereye iyo amagorwa wayamenyereye biratinda bigacika ivyo wamamwe nibuka akantu kamwe k'abakomediye bakinye umwe yabajije ubundi ngo mbese shase mubayeho muti aba bantu biwanyu kundi ngo tubayeho neza ngo tunwura umugi ngo tugafungurwa ngo tukabwirirwa tukaburara ngo bashikanje n'indaya zitereye ibintu nk'ivyo kandi yatanguje ijambo ngo tubayeho neza nta kibazo abakongomani rero babayeho neza nta kibazo kuko intambara yatsindari wabo amagorwa yatsindari wabo kandi ntaco bari bukore ngo Cisekedi yemera ibiganiro na Cisekedi ntacari bikore ngo abamutumye aronka habaca byumvikana ngo amagorwa abakongomani babwirizwa kuyamenyera ariko ico no bahanura bakwiye gukanura bakamenya kwigwanako kuko nk'ubu parti zaguye mu minwe ya M23 umwuka w'abazima barawuhema ndazi kwica ikintu tokimpariza oya ntago nabikora umwuka w'abazima barawuhema bariko barasanura ibiraro bariko barashinga amatara zabunagana bariko barakora ibikorwa ubu ufise inkara yiragira akavuga ati ndacura nkame abana banywa amata abana baje ku ishuri ubuzima kinyafrika bariko barabubaho rero aba bandi barakwiye kurabiraho akarorero bati none nta kuntu natwe twari dukwiye kuraba natwe twaja mu gahengwe kuko liberty umuntu arayihana yihabwa abantu bose Shadarake bazoza nabazoguha amagorwa nabazokongereza ibibazo mugabo bazoza kugukura ku bibazo utabigizemwe uruhara nta numwe uzigera ubona M23 yo wayibwira iki nyuma yo kubona ukuntu izi nama ziza zisigira izindi gap izindi zizinjirira nibagura ipampa bashire mu matwi uvuze nibagura ipampa bashire mu matwi ibivugirwa muri ayo manama batatumiwemwo bamere nkaho umuyaga waciye aho ugaseruka ngaha kwizeye bibara namba rikomeze neza cyane boze imbunda kabisa ihoremwe amavuta n'amasasu asante sana ku munsi bazohamagagwa ego umuntu yabwira n'abantu bumva ntagavunika iki kiganiro cyari kirimo concomitance ariko turagisoje Rabi hari ijambo ngupfukiranye reka kabisa abadukurikira namwe mutere metero zanyu mutubwire iyi concomitance irashoboka cyangwa buri wese bamuhaye ubu expert militaire bwo gukora kuri no concomitance yakwegura turabibona muri commentaire mwakoze kubana natwe umunsi mwiza